twagiye banwanyi ba we talk business yari promesse nari narabemereye uyu ni wo munsi uri hejuru kugira ndabashikirize. All right, get rich or die trying, never stop learning. Kuri uyu munsi nagenda bemerera yuko nzobazanira umuntu akiri mutoya cyane umugabo aje kubereka ibintu novuga yuko biri kurundi rugero runini. Twakuze tubona mbere na n'uyu munsi turacabona ama Dessin anime ari mu Congereza, ari mu Gifaransa, ari mu zindi ndimi tutumva cyangwa kanazumva, ariko uyu munsi nje kukwereka uburyo ushobora gukora Dessin anime. Tuvyekwe n'umwana mutoya cyane ingene akora ama Dessin anime, nawe ugende yakore ayo mu Kirundi ingene umwana mutoya uriya muri maternelle uriya mu wakanga kiya kinashobora kuciga. C'est très important quand même, ndazi yuko iki cigwa kizobaryohera. Kaminuza ni kuri We Talk Business, turagira subscribe, nibaza kameme yuko ata munwanyi wa We Talk Business ataragira subscribe. All right, muhijambo abashaka kumukurikirana imbuga ziwe zose, malgré yuko imbuga nyinshi afise nasanze abarundi bomengera zituyegereza, ariko imbuga zike afise bamwita akana mind. Mugere mukurikirane, ndazi ikiganiro n'icigo agira abahereze kiraza kubaryohera. Ikindi kintu cya kabiri aza kutwereka ni ingene bakora logo y'ikintu cyawe ya brand yawe, logo y'igikorwa cyari cyo cyose cyawe. Nivyo bintu bibiri aza kutwereka. Alright, reka atubanzirize atwereke ingene bakora logo bakoresheje Canva canke n'ayandi ma intelligence artificielle asanzwe akoresha, hanyuma turaza kubandanya atwereka ingene umuntu ashobora gukora Dessin anime iri mu Kirundi canke mu kindi kirimi cyari cyo cyose. Urumva yuko muhejeje kuronka content yo gukora kuri za YouTube n'izindi mbuga. Alright. Hello, nitwa Tuyisenge Adana Kelly, mfise imyaka 13, ndakwijiye muri uko kwa mbere le 24. Ndi hano kugira ndafashe abatabizi ukungene wokora video 3D en dessin animé no gukora logo. Izo video ukaziposta kuri YouTube, TikTok, abantu bakazira bakazikurikirana, ukaronka aba followers, aba subscribe, aba like benshi, hanyuma ukaheza ukaronka amafaranga. Ushaka kwiga cyangwa kumenya uko bakora video ndetse anime, ibintu byoroshe cyane, si ibintu bigoye. Oya, si ibintu bigoye, kubwira ko bigoye bayaguhenze. Ni gufata wewe ukaja ukarondera Play Store ngaha. Play Store ni Play Store nyene tuvuga. Ufise iPhone ugenda kuri App Store nkuko bisanzwe, ukagenda kuri Search ukaciga iyo application yitwa Protagon Story ni ugira recherche Protagon Story. Wewe bivanye yaba warainstalle nako jenga paranyereka iko naheje kuinstall. Mva ko naheje kuinstall jewe mpita nugurura. Utarainstall na install ni gratuit, ukira ko ufise connection na kimwe wowe ukaca ukita wikorera ivyo gahunda yawe ikubwira. Ni guca yita ufyona ngaha kuri open, shonze kuri open acaza ibi, hanyuma ukaca urarindiriye ko ibintu vyipanga. Nako ngaha aha tuba twashitseyo, aha hariyo aho handitse create video,
niho twebwe tugomba dufyonde ino hejuru aha handitse create video tushobora dufyonda kugira byacu tubibandanye nuko ufyondayo weje gufyondayo hari ahantu henshi nona iyi twebwe ngaha aha urabona iyi ni endroit ugomba ushaka gukinirako ugomba ukoreshe ko ivyo ushaka vyawe vyo wateguje wowe kugira uronke iyo endroit canke uhindure endroit aba ari ngaha abona handitse street corner rainbow aha niho haba hariyo endroit wowe ukiragufyondako bashobora kuzana ngaha ama endroit urabona ino hari ama endroit menshi ama endroit aha iyi endroit niyo muba muri ascenseur aha muba muri ascenseur ino naho haba n'ama endroit menshi naho muri salon for example muri salon ino naho muri conference room aho muba mwateguje nk'ikiganiro aha niho muri conference room ubona ko kugira uteshaje endroit ukagufyonda kuri aka gafresh kamanuka niko ufyondako hanyuma ugafyonzeko urabona ko iyi endroit iriko iriteshaginga iriko iraraba ko igutunganiza ivyo vyose ngira ngaho urabibona twebwe twigire ino ngaha muri conference room urabona conference room yahise yiyaparesa muri ya kaze twabona hariho ngaha nako yaciye ihita ijamwo nta kimwe wowe basigaye ko ushamwe abantu hanyuma wejeje abo bantu ukaheza ukabavugisha gushamwe abantu naho ufyonda ngaha kuri no actor ngaha kuri no actor kuri no actor niho ufyonda surtout tuca dufyonda nta kimwe urabona hariyo aba acteur benshi hariyo aba acteur b'izombi gusa abo bari payant kubera iyo ubona ko aka kantu uzoca umenye ko iyo iri payant aho ngaha ariko gusa urabona nk'iyi ntakariko urumva kandi iyi naraje no kuinstara jewe kuinstara umuntu ubona ko ngaha aba ubinstara gratuitement ubona bahita bakuzanira akanuze ko kuinstara gratuitement kuinstara rero naho si ibintu bigoye ngufyonda kwako gafresh kahita yuguruka nka kahundi twinstara ama rooms tugomba dukinireko video canke ibindi bintu wowe ukiragufyondako nta na kimwe ufyonzeko ibona ko bimeze nka bya bindi nyene nta kihindukamwo cosigara biba biri downloadinga twebwe tugomba dukoreshe umu actor ni actors ubu ni actors ukoresha ni Scott turamukoresha urabona ngaha Scott yaciye aza uramubona je pense que umubona kubera ari pointe yahiwiwe ari pointe ngaha uramubona je pense wowe ngaha barakuzanira byinshi for example urashobora ngaha ubu ni Scott uyu ni actor wacu twatoye conference room
ibi nibyo bibiri tumaze gutora. Donc tumaze gutora conference room hamwe na Scott, nivyo tumaze gutora vyonyene. Hasigaye ko ngaha urabona ko handitse ko to the left at the presentation, ni ahagaze aho umuntu ariko aragira presentation y'abo bantu ahagaze. Donc kugira umwimure umujana ahandi hantu, wewe ukagufyonda ngaha nyene kuri urabona for example urabona crescent door ku muryango nyene ahagaze, presentation right table na kimwe vyose ukagufyondako. Nk'uko tugize crescent ubona ko aba yicaye wa muskoti wacu aca agenda kwicara ngaha. Arabona après avant yarari ngaha ahagaze, maintenant tumusanze ngaha yicaye. Ushaka no kunabihindura kwagira ushobora no kunabihindura anako ngaha yicaye sitting by the curtain, niho yicaye. ushobora kubihindura ukavuga ngaha ngo aze kuba ari nko ku muryango ufyondako door, ngaha niho muca mubibonera. Ngaha abahagaze ngaha ku muryango, urumva na scene yo ngaho vyose naho biza kubera. Okay, dushemwo tumaze tumwicarike kwanza, kumwicarika ni by no crescent yicara, maze tumwicarike tumushire for example no kundi muntu ngaha tufyonda kuri no actor na n'ibindi bintu wabona ngaha nyene aho tuba dushaka gushiramo uwundi mu actor. N'umundi mu actor twafyonze ngaha nyene kuri no actors, turondera uwundi mu actor nko for example uwundi twari twateshaje yahevye yaje no yaruwo ca tumushiramwo. Abona aha aca yipresenta ino. Aha rero nawe nyine turashobora kumwicarika naho ibintu bisanzwe nyene nuko akundi nyene ngaha yaho twoshizemwo mwitwa cave woman. Kumwicarika naho ni ngaha nyene uko nyene bisanzwe. Crescent ngaha ucufyonda ushaka kumwicarika fyonda kuri crescent. Aha batubwira ko adashobora kwicara at the door. Biraboneka the table. Okay, bavuze ko adashobora kwicara hajya kubera Scott nawe nyene arahicaye gusa kuri table. Urabona ko yicaye ino nabo nyene ngaha conversation ashobora gukunda, conversation urashobora kuyibona. Ni ibintu ngaha naho igisigaye nuko ngaha ashobora kurikodinga ijwi naryo ikaryoha. Kurikodinga ijwi naho kurikodinga ijwi navyo ni ibintu vyoroshe cane. Kurikodinga ijwi ni gufata ngaha kuri aka kantu ka message niho ufyonda, niho tugasyonda tugaca dufata ngaha tugafyonda kuri no actors. Ufyonda kuri no actors ca duca abari shwa yacu cagure cave woman canke Scott. Aba ni babiri nje ngo ntagure kuri Scott. Ana kamera vraiment bica ibijana nabyo bica bimera neza nkuko
ikimumanza ikamukamera neza. Okay. Kugira uwanditse ntushaka wanditse kome turi mu Burundi wanditse ikirundi wowe ijwi ry'aba bantu nza kuza ari ikirundi gusa rikiriho gipronosa mu kirimi cy'icongereza aba ari ikirundi yego byose kiba kiriko kivuga amantuze kivuga amajwi wawe inyandiko y'iwawe nyine ibyo wanditse mu kirundi gusa prononciation ariyo mu congereza. Donc pour éviter ça il faut ko uca ufyonda kurikodinga kurikodinga ijwi ufyonda kwa aka gapeti ubona kafone ko gafyondako baca bakubaza nta byinshi biba bisigaye byaheze ni kuyikodinga kugira ni gufata pause naho ni gusubiramo kanda ni kuyikodinga ni gufata pause naho ni kwemeza ko wahejeje. Okay, twebwe kugira turikodinge tuca dutangura tuvuge okay tuba tumaze twemeza nangaha twaje kurikodinga icyo gisigaye kugira tubyemeze ni nko cufyonda kuri aka kavi kugira twemeze ko twahejeje ushaka fyonda ko video nk'ubu yejeje kuyirikodinga kwa Scott uko kuca ufyonda ngaha tuyumvirize. Ni wewe wari ushaka kumenya ukungene ukora video wow nuko nyene biba bimeze igitangaje naho ni utujede tumaniyeri yaba ariko aratangara for example surprise umukubise surprise utangaye ari shoke ababaye ariko rihutisha n'umwanya ushonda kuri hari ubuntu bwinshi ushobora kogera naho ngaha aba ari happy aryohewe ni ibintu byinshi nyene aba ari happy aryohewe ni ibintu byinshi ko nyene hariho time urabona nicyo biza uko nyene time ni wewe nuko nyene tugaca twisubiza muri iwacu tuba turaraba hasi lockdown kwatubwira ni wewe okay urabona ko ibintu biba bimeze ngaha neza biba byipanze neza ngo ntushobora kugira bubiri icarimwe uko nyene oya tuca dufata tukaca twarojisira akakonyene tumaze kukarojisira mu kukarojisira rero ni ibintu si ibintu byoroshe si ibintu bigoye ni kufata ngaha ugafyonda kuri utu nyene niko ndakwereka tushondako urabona ko cyatwereka save video ni kuca dufyondako tukifyondera aho dushaka ni save with someone save without someone dufyonda save without rero ya video ica iba
dushikiriye iba iriko iri downloadinga indani muri telefone yacu. Just video yacu yahejeje kugira ukira gufyoda ngaha akuri done ko wavyemeje. Okay, done. Ndibaza aha rero ucukure yindi urabona ko hari Scott yaraje kuvuga ushuje ngaha kuri gave Umwana we avuge ashikirigwe kuvuga ushobora kandi ukabikora kurya nyene na gave Umwana we yacaza araba hasi gusa wewe tugomba tubwire ari happy tuyirondera ingwiyi happy na tuyigira happy. Okay, ana aza kuba nezerewe turi recordinga nta na kimwe turi recordinga ngaha. Tuhejeje ya ntuze yacu tuhejeje yana nica dushaka ngaha tumanza tushonde ngaha tumaze tukumvirize akavideo akwakundi nyene. Ego ni jewe nshaka kubimenya, so none wobinyereka urabona ko video iba imeze neza cyane kurushaho. Okay, aha naho ca tuyisavinga gute? Ca tuyisavinga nka kwa kundi nuko nyene bisanzwe du save vudu hanyuma tukatugira na kwa kundi ngaha epfo kimwe tatuhejeje. Okay, aha ikisigaye naco nuko ndabereka uko ushobora gukora video ni plutôt logo uko wakora logo. Uko ukora logo ni ibintu bigoye cyane, surtout ufise dukoresha ntuze yitwa Canva iri hose. Nk'ugiye muri Chrome for example muri Chrome ukandikamo Canva ingwiyi hano Canva. Aha urashobora kuyacceda par Chrome canke kuyacceda par phone. Jenze umana std ino twebwe ngaha tugenda tukandika Play Store abona muri Play Store byose bandikayo Canva. Okay, aha ni kuri Canva ndabona ko jene maze no kuyinstara batwereka twebwe duhita twugurura tuzenya open Canva icyahita itwiyugururira twenyene for percentage. So ngaha niho tuca dushikira nta na himwe. Aha kiba gisigaye nuko tuca tuja ngaha muri barre de recherche tugaca twandikako logo nyene logo tuca twereka kategori y'amalogo akorwayo. Ni amakategori y'amalogo menshi ubona nk'iyi kameze neza n'akameze neza. Twebwe tugomba dukoreshe n'umunsi iyi twebwe dukira kuyifyondako none kimwe tuyifyondako uku. So duca dushikira ngaha. Aha naho nuku nyene uyibona ni ibintu vyoroshe ngaha. Ushikiye ngaha ni
aha urabona utuelema twinshi ubona par exemple ubona ko nko kuri iyi logo hariyo inyandiko yishinjeko n'agasembole k'itara ariko rirakumengo ide. Ino munsi naho turabonayo urabona ngaha template, element, text, gallery n'izindi ngaha for example brand, upload, tools, project byinshi. Iyi ngondo basubirane imwe kuri template ni nk'uko wajutako akantu, iyi ni nk'uko wajutako akantu kuco uriko uragira canke kuco ushaka. Ngaha dushyize kuri template urabona ko aba ari nk'izindi logo z'ubundi bwoko. Urabona hari iriya imera nk'irefase twaca turondera nk'akari muri izi dushobora gukoresha tubona ko ari keza. Twebwe twashimye iyi nayo ibintu byinshi bihari kuyedita nuko kiragusunda ushaka gufyonda guhindura amajambo uklika kuri ufyonda kuri ngaha na nyene kuri iri zina na nyene ufyondako double click data ana uko nyene uco biza double click aca ufuta ukaca wandikamwo ko urabona ko biri ambizare ukuntu tuba tubigabanya adokeri abona ngaha akarugo kaba kameze fresh. Yita naryo ushobora kurisupprime fo ufyonda ngaha canke kurishiramwo kuri dubra nko kugera kurishiramwo incuro zibiri nko tugize ko cariza irya kabiri hano ko cariza ngaha irya kabiri tuca dufyonda kandi kuca haza gatatu. Donc aha himwe futa sawa dushaka kongeramwo yandi amajambo atatuhiye ataturyoheye tukufyonda ngaha kuri text tuca tubona amafont menshi atakuryoheye tuca tumanuka ngaha tukabona amafont menshi ushobora gukoresha tubona amafont menshi ushobora gukoresha na ngaha hari amafont menshi washobora kuyakoresha ni amafont menshi gusa aya uzobona ko utu tuntu ni aba ari peyo ukayagura nk'izi zose nizo ugura nk'iyi ubona ko iba imeze neza gusa iragugwa. Aho ushaka guhindura text itakuryoheye nyene uko nawe wabitse ni kumodifiya byose nta na himwe cyangwa gushiramwo akandi ka element ushiramwo ngaha kuri element n'ufyonda utuelema usanga hari utuelema twinshi wowe ushagura ngaha ushaka akariko kariruka na utuelema twinshi urabona utuba dufyonda kugira tubone twose dufyonda kuri graphic resulta watubona tuba turiruka uriko uriruka mwana kaba ari bwinshi
buriko burirukana. Banywanyi ba Talk Business ni iki kintu nari narabemereye nibaza yuko ideni nari nifuje yuko ico nari nifuje yuko ndabahereza kiramvuye ko ahubwo ideni risigaye kuri mwebwe ndakeneye yuko naka agenda akabisubiramo hanyuma akabiduhereza akabitwereka yuko yabishoboye hanyuma mbere inyuma y'amezi makeya akazobitwereka yamaze kubihindura akazi hanyuma mu myaka yindi zo kurikira akazobitwereka vyamuhinduriye ubuzima ama YouTube yarayubatse kubera iyo strategy tuhejeje kubereka mbere kwikorera logo nibiki ntibisigaye yuko bizogufata igihe kinini kubera iki avec Canva kimwe cyose wayibonye ikizokunanira uzocuwitura hano kuri Talk Business na Meta Vision tukwereke ido nido. Alright, aba keneye kumuyagisha canke ashobora kubereka n'andi ma intelligence artificielle ashobora kubakoresha ibintu biriya muze mu mwiture turaza gushira nimero yiwe muri commentaire. Alright, mugire ibihe vyiza.